ndashobora kukuvyara mu buryo bw'impwemu kandi nivyo, ariko naho ndakuvyaye mu buryo bw'impwemu, sindakuvyaje ijambo ryanje, ndakuvyaje ijambo rya Kristo. Sinemerewe kwitwa so niwe data. Yandi majambo jewe nakuvyaye mu gikorwa, ico gikorwa cyatumye nkuvyara, sici wanje, nabaye igikoresho canye nishenga ariwe Kristo. Rero mu yandi majambo uwamvyaye ni wakuvyaye. Akukano karakomeye. Je nakuvyaye. Ego. Mugabo twese dufise data. Twese tuvyagwa n'umwe. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye na umwe wese ariko aradukurikirana nkuko mwamaze kubibona kuri kamera zacu. Turi kumwe na Pasteur Chartier aho twagiranye ikiganiro ca mbere, parti ya mbere, aho twariko turavuga ku bijanye n'uburongozi bwiza mw'ishengero ry'Imana canke mw'ishengero rya Kristo. Rero turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Muri kumwe na Guilain, behind camera ni Bobo Homi. Rero tuje mu gice cya kabiri aho yadutandukanirije ishengero rya Kristo n'idini, aratubwira ukungene ivy'uburongozi bikwiye kumera. Nuno munsi nivyo agomba bandanye atuganirira, tubabwira yuko ikiganiro ntitwokimara, tuzaturagira amaparti atandukanye, ariko imbere ya vyose reka tubanze tumuramutse. Amahoro Pasteur. Ndabaramukije kandi ndaramukije n'abariko baradukurikirana bose, ndabifuriza amahoro y'Imana. Pasteur, nizere ko muguwe neza. Yego nukuri ndamahoro, ndashima Imana. Yego. Icyambere no babwira nuko ikiganiro cyakiriwe neza, abantu benshi baravuze yuko ari ikiganiro bakuyemwe amabanga, baramenya nabo ibintu batari bazi. Banadusaba yuko ahubwo twokibandanya, ni nayo mpamvu naje ngo tubandanye ikiganiro. Imana ibiherewe icyubahiro. Yego. Nene nababwiye yuko bavyansa akavuga ati izo nyigisho sizo tuzoca duhagarika. Rero kubona nabarondeye nuko babikengurutse. Okay, ni vyiza cyane. None rero tugiriye ko subira tuganirire, tukomereza aho twari tugejeje kubijanye n'uburongozi bwiza mw'ishengero ry'Imana. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma nkuko bari kurabivuga, igice cya mbere cy'ikiganiro twarahagaze cyane ku bintu kijanye n'ishengero, insiguro y'ishengero, hanyuma tureza turanatarira ikintu kijanye n'uburongozi ingene bukwiye kugaragara mu ishengero rya Kristo. Hanyuma uyu munsi muri iki gice gira kabiri cy'ikiganiro nashaka ko twohagarara cyane ku bijanye icyo umuntu yovuga ngo ivyitondegwa kugira ngo habeho ubwo burongozi. Ivyitondegwa nibihe, mu yandi majambo nibihe bisabwa, kuko ikintu abantu bakunda kwitiranya, baritiranya ingabire canke ibango n'uburongozi. Ingabire zirukwazo, amabango arukwazo, n'uburongozi bukabukwabwo, ariko bigakorana. Umuntu arashobora kuba afise ibango kanaka cyangwa akaba afise ingabire kanaka, mugabo ntabaragera kuba umurongozi. Ariko duhawe nyene itandukaniro. Itandukaniro hagati y'ingabire n'ibango. Kumenga kenshi ko babitwigisha umenga ni bimwe. Ego. Tugiye kubijanye n'ivy'ingabire, ingabire turazibona tugiye hariya mu cete cya mbere Paulo yandikisha ingero y'Ikorinto igice cya 12 guhera ku murongo w'indwi kugeza ku murongo w'11. Haraho bavuga ku bijanye n'ingabire zitandukanye, sindazinjiramo zose. Hanyuma Paulo avugishwe na Mpwemu Yera aravuga ko mw'ishengero umuntu wese arafise ko ikimwerekana ko Mpwemu Yera kugira ngo bigire ikimazi. No kuvuga umuntu wese yakijijwe, yavyawe n'Imana, hanyuma akaba yarafashe ingingo yo kubaho ubuzima buhimbara Imana, haraza kugeraho igihe agaragara ko ikimwerekana ko Mpwemu Yera kugira ngo bigire ikimazi mw'ishengero. Muribuka ubushize naravuze ishengero nk'umubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo ugizwe n'ingingo zitandukanye, nk'uko umubiri usa tubona ugizwe n'ingingo zitandukanye. Hariyo mu Bikorinto wa mbere 12 guhera kuri urya murongo w'indwi kumanuka gushika kuri 11, niho haca bavuga rero ingene ingabire zitandukanye, naho nugomba nkayasoma kugira ngo vyorohe, hanyuma n'abariko baradukurikirana baheze babitahure neza.
aho havugwa yuko haravugwa ngo yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu kugira ngo bigire ikimazi, ngo kuko umwe aheshwa na mpwemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu ijambo ryo kumenya, uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu ijambo ry'ukwizera, agahabwa ukwizera, uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu ingabire zo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ivyo vyose uwo mpwemu umwe niwe abikorera muri bo, agabira wese uko agomba. Nuvuga izi nizo ngabire tubona Bibiliya ivuga cyane, ingabire za mpwemu yera zitandukanye. Hariho ingabire zo kwizera, hariho gukiza indwara, hariho urumva ibitangaza mu buryo bw'ingabire, hariho discernment, ingabire kurobanura, hariho kuvuga indimi nyinshi, hariho gusobanura indimi. Ni ingabire tubonye. Rero izi ngabire zose ziza zuzuzanya na ya mabango twavuga ubushize. Amabango nariyo twita ministère mu buryo bw'ifaransa. Hariho ibango ry'ubwungere, ibango ry'ubwigisha, ibango ry'ivuga butumwa, ibango ry'intumwa nkuko nabivuze ariyo abamissionnaire bakoreramo cyane, hanyuma nibango ry'ubuvugishwa mu buryo bw'ibango nyene, naho hari ingabire y'ubuvugishwa ariko atari bango. Rero izi ngabire zirakorana najya mabango. Zikorana gute n'amabango? Ngo nukugira ngo ishengero rize kugaragara ritunganye, rize kugaragara ryuzuye, nukuvuga riro nk'ivyangombwa vyose. Kuko aho ingabire za mpwemu yera ziriko zirakorera n'amabanga ariko arakorera, niho haza kugaragara igitinyiro c'Imana, hagaragara ubwiza bw'Imana, hagaragara ukugoroka kw'Imana, hagaragara icubahiro c'Imana. Hanyuma muri ubwo buzima rero niho bwa burongozi buza guserukira mu bantu Imana iza gutoranya, cyane cyane bivanye na bimwe navuga rero vyangombwa. Arivyo tusha tubona ko ivyo vyangombwa Bibiliya irabivuga. Ivyangombwa kuko urashobora kugaragara kw'ingabire nkuko nabivuze, ariko hataragera kuba mu barongozi. Kuko uburongozi uko tuza kubibona buza kugigwa, ndabisubiramwo, buza kugigwa n'abantu bakuze mu kwizera kandi bagaragaramwe amabango, hanyuma bakaca bagaragara ko ari nk'imboneza muri uwo mugwi w'ishengero. Rero bimwe vyangombwa arivyo tuza gusubirako. Hanyuma ivyo vyangombwa bica biza kugaragarira mu buzima rero tuza kubamwo. Ubuzima umuntu agenda yerekana ahabaye. Ubwo buzima rero nibwo n'uyu munsi bugoye, kuko nimba hari ikintu kigoye nuko umurongozi mu ishengero ry'Imana, kuko ivyo vyangombwa abantu babikwiza ni bake. Kandi ivyo vyangombwa iyo abantu bo bishira ku mutima, n'uyu munsi abaza kumurikira muri iki kiganiro hari abantu bavuga ati naka nukuri niba baricara ntibabereye kwitwa abarongozi. Nivyo hari bagaragara ko hari ibintu bagaragara ko barashobora gukora mu ishengero, hari ico bamariye bene data, ariko ntiharagera ko baja muri iryo bango ryo kwitwa indongozi. Ubwo pastor so mutego amashengero cyangwa abana b'Imana kunze kugwamwo, kubera umuntu bamubonye ko ingabire irikira kayangana gose gacumenga yoba umurongo. Nivyo cyane, nivyo abantu bihenda ko cyane. Kuko umuntu kugaragara kw'ingabire, urashobora kugaragara kw'ingabire gukiza indwara, muga nibisigura ko cy'umurongozi nucuba pastor. Oya, nucuba pastor. Hanyuma ikindi naco muri ubwo burongozi kwitwa pastor cyo gukora mu ibango ry'ubupastor. Narabivuze nibice bisigura ko cy'umurongozi wenyene. Oya, urakorana n'abandi. Umuntu arashobora kugaragara kw'ingabire yo guhishurirwa amabanga, muka uko guhishurirwa nibice bikugira umurongozi. Oya, aho rero ni abantu bihendera. Ingabire ni kimwe, nibanga uri kurarikoreramwo ni kimwe, ariko iki kintu cy'uburongozi nagomba ko vy'ukura bariko barankurikira bavyumve neza. Nukuri kuko umurongozi nkuko tugomba kubibona n'umuntu bwa mbere mu Giswahili kintu bavuga ngo kukamilika, n'umuntu aba yaragaragaye mu ingabire cyangwa ibango, hanyuma akaba yaraciye mu bihe kanaka byo kumupima no kumugeza muri ivyo bihe, agaca ahagarara neza. Muri kwa guhagarara neza burya buzima hagazemo nibwo buca buza kuremesha, ariko batibasha naka nukuri n'inkingi mwishengero.
arashobora kugira icyo amariye abandi. Mu yandi majambo ucyumva ko uburongozi n'ubundi buzima buza kurengera ibango n'ingabire, ariko ubwo buzima Imana ikakibukoreramwo mu guhagararira igikorwa cyayo nk'ishengero ryayo, kuko twarumvikanye yuko mu burongozi bw'ishengero Kristo niwe mutwe, abandi baza kugaragara bakoreshwa. Nta wemerewe kwitwa umutwe, nta wemerewe kwitwa umuvyeyi mu ishengero rya Kristo. Hari amadini amwamwe, aya madini tubonamwo ivyicaro vy'ubusenyeri, kuko ubusenyeri singabire canke sibango. Ivyicaro tuza kubonamwo ibintu aho uza kubona umuntu aduga akaba ari alufa na omega mu ishengero. Nukuvuga icyo avuze urumva avuga ati muvyumva mutavyumva jewe ndi mwiyerekwa. Ariko pastor ibi bintu birakomeye. Ego. Hari imvugo tumenyere kubona no munsi mu mayiglise. Aho bavuga ngo daddy. Père cyangwa data. Ngo père, ngo umuvyeyi wacu mu gihugu. Bacagasha mu Cyongereza naho bakavuga batakaje. Daddy. Iriya mvugo ubwo yoyo ntiza igomba gushira umuntu mu vyicaro atamerita adakwiriye. Ndaza kwashika mu bisanzwe nkuko nariko ndabivuga, aya mashengera mwamwe cyaye mu nkundire koresha ijambo idini kugira ngo vyorohe, cyane ndashobora kubikoresha byose. Dushire itandukano ry'ishengero n'idini kuko narabibabwiye ko amadini ni menshi, ariko ishengero rya Kristo ni rimwe. Hanyuma muri iryo shengero rya Kristo rero wa muntu ari karakoreshwa mu ibango ry'uburongozi, Imana ntimwemerera ko aguma agaragara ari umwe mu biza gukogwa. Araza guseruka nk'imboneza cyangwa nk'uhagarariye umugwi, mugugiye kubana nabo uza gusanga wa muntu afise abandi bakorana abitwa abashinga naye mu ishengero cy'abazezwa shengero. Muri ico gihe rero ntaza kwemererwa kwitwa daddy, kwitwa umuvyeyi. Ibi bintu abantu bakoresha ngo umuvyeyi, ngo daddy, ngo père spirituel, bitwaza cyane amajambo Paulo yagiye akoresha abwira Timoteyo ngo mwana wanje Timoteyo, bakaca bafatira aho nyene. Nkuko umuntu ashobora kuza akumva yuko afise abana yavyaye, ndashobora kukuvyara mu buryo bw'impemu kandi nivyo, ariko naho ndakuvyaye mu buryo bw'impemu, sindakuvyaje ijambo ryanje, ndakuvyaje ijambo rya Kristo. Sinemerewe kwitwa so niwe data. Yandi majambo jewe nakuvyaye mu gikogwa, ico gikogwa cyatumye nkuvyara, sici wanje, nabaye igikoresho cyanye n'ishengero ariwe Kristo. Rero mu yandi majambo wamvyaye ni wakuvyaye. Kukano karakomeye. Je nakuvyaye. Ego. Mugabo twese dufise data. Twese tuvyagwa n'umwe. Singwe ukwita daddy. Oya, umaze kunyita daddy, umaze kunyita ngo muvyeyi wanje. Mu yandi majambo uba wivuguruje, nta wundi muvyeyi uza gusubira kuvuga ko ufise ari mu ijuru. Ari nayo mpamvu tugiye hariya muri Matayo igice cya 23 guhera ku murongo wa mbere kweza ku murongo wa 11 hari amajambo Yesu yavuze kumrezo yagarukamwo mu kiganiro kigiraga cya gatatu. Niho numva twozo yatsindagira ko cyane aho Yesu yabwiye abigishwa biwe arubya ngo ntimuze mwite umuntu n'umwe umuranzi, bisigura ngo mwigisha, ngo kuko umwigisha wanyu ari umwe, ngo ntiyakagira umuntu n'umwe mwita data, ngo kuko so wanyu ari umwe namwe murabavukana, vous êtes des frères. Uri kuravyumva rero tuba ba frère. Rero jewe ndashobora gukoreshwa mu gikogwa Imana ikancamwo nkavuga ubutumwa nkavyara, mugabo muri kwa kuvyara sinemererwa gufata ikibanza c'umuvyeyi. Kubera iki? Sinavyaye nkoresheje ijambo ry'iwanje, sinavyaye nkoresheje ubushobozi bw'iwanje, sinavyaye nkoresheje ishurirwa ry'iwanje, ariko Mpwemu Yera yankoresheje. Hanyuma muri uko kunkoresha ijuru ribariragize riravyaye. Mu yandi majambo ijuru niryo rivyara riciye mu ngabire Mpwemu Yera ashitse mu ishengero. Pastor, atuka abantu baratahuye kandi mugize neza ko bamukoresheje ijambo n'akarorero kaboneka. Rero tuje kuri vya bindi vyitonderwa. Ivyitondegwa rero mu burongozi mugareka maze garuke kuri ako kantu gato kugira bariko barana abankurikirana banyu nibavi sivyi wanje, ibi sivyi wacu ni ijambo ry'Imana. Ngomba nkoresha ijambo nkunda gukoresha rimwe na rimwe iyo turi kumwe n'abungere cyangwa bazezwa shengero. Nama ndababwira nti mumenye yuko naho twitwa bungere
naho twitwa abarongozi nta n'umwe muri twebwe yapfiriye ishengero, nta n'umwe muri twebwe afise uruhara mu gakiza, nta n'umwe muri twebwe afise uruhara mu kintu cyitwa iki ubuzima bw'agakiza, kuko twese ijambo ry'Imana rivuga ngo n'ubuntu twagiriwe twavyisanzemwo kubw'ubuntu bw'Imana, nk'uko Pawulo abivuga mu Banyefeso igice cya 2 kuri urya murongo w'9 n'uw'10. Pawulo avuga ngo kuko twese twakijijwe kubw'ubuntu kugira ngo ntihagire icyo umuntu yirata, ngo kandi ngo turi ivyaremwe vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo tugendere mu bikorwa vyiza Imana yateguye kuva kera. Mu yandi majambo, ivyo uri kurakora ni Imana yabiteguye, si wabiteguye. Ivyo ndiko ndakora sije nabiteguye, ni Kristo yabiteguye kuva kera, kuko wewe yarazi ko hari umunsi kanaka azofata mpiri akaca nkoresha kugira ngo ubwami bwiwe bwaguke. Rero ico gituma twebwe tuca tugaragara nk'ibikoresho. Rero amadini amwe musanga afise ivyicaro kanaka, ugasanga hari n'amazina ateye ubwoba yibitwa. Nagomba mvuge kuri aya mazina mwamwe kandi abanyumva nukuri baze bagende buhoro buhoro. N'aya mazina mu ishengero uzumva umuntu yitwa ngo Monsenyeri. Nukuri Monsenyeri murabizi njya muri ngo umwami n'umwami wanje. Mu ishengero nta undi muntu akwiye kwitwa umwami. Numwe umwami numwe ni Kristo. N'aya mazina twumva ngo daddy, ngo umuvyeyi, ngo ujya niwe pere, ngo ujya ngo niwe daddy, ngo n'umuvyeyi. Oya, umuvyeyi numwe ni Kristo wenyene. Kandi na Yesu yavuze ngo nimwase avuge ngo data wa twese uri mu ijuru. Uri kuravyumva? Data wa twese uri mu ijuru. Jewe naho namaze imyaka 50 uriko nakorera Imana nk'umurongozi, nawe ukaba umaze umunsi umwe cyangwa iminsi 2 ukijijwe. Sinja nkwigisha mu guseza kuvuga ngo Mana ya Chartier uri mu ijuru. Ivyo ntibikabeho mu izina rya Yesu. Ivyo ntibikwiye ko ndakwigisha bavuga ni wasenga uvuga uti data wa twe. Ndumva ko twazosangiye umuvyeyi. Ibintu pastor birakomeye. Nshingaruka rero nta muvyeyi yemwe shengero munyumviriza, umuvyeyi mu ishengero numwe, abarongozi natwe turi bikoresho mu Imana ikoresha mu kuvyara. Hanyuma ikindi aho usanga ndani mazina yitwa ngo abo usanga amazina y'ivyo ngo revera. Nka revera bamwibaza ico bisigura. Revera bisigura ngo nuwukwiye, ngo nuw'igitinyiro akwiye gupfukamirwa. Nico bisigura revera. Revera hariho n'ijambo cyo bifatana mu kifaza yitwa reverence. No kuvuga reverence bisigura ngo ni gitinyiro umuntu akwiriye kandi abere gupfukamirwa. Nero mwishengero ry'Imana nta revera abayo. Nukuri abantu nibanyumvirize. Nta revera abayo. Rero mwijambo nkunda kuca mbwira abarongozi kandi vuga nti ishengero nyemeryo azotubaza ivyo twakoze byose, amajambo twavuga imbere yabo yose, inyifato twagiriye imbere y'abakristo nyamishengero azobitubaza. Nico gituma dukwi abarongozi ahubwo icyo bakora muri bwa burongozi bw'Imana mu ishengero. Abarongozi barongorera gutinya Imana kurusha uwundi muntu uwo ari we wese, bakarongora abantu kumenya Kristo n'igikorwa yakoze, ingene yavuye mu ijuru aje kubitangira. Hanyuma abarongozi bobo bacabaza kuba binyuma. Umurongozi yatawe ibanga ry'uburongozi niyo muhaye icyubahiro ariruka. Ariko pastor ivyonye bitandukanye n'ivyo tubona no munsi. Ivyo tubona uyu munsi ahubwo batubwira ati ntumbona ivyo tubona uyu munsi n'urudubi. Mumbare gukoresha iryo jambo n'urudubi, kuko ndabaye nka karorero. Kristo imyaka yose yamaze akora, yamaze imyaka mu isi 33 hafi n'igice. Mugabo aza gutangura igikorwa afite imyaka 30. Muri iyi myaka 30 Yesu yamaze akora, nta muzi mutandukanya n'abandi yigeze yambara. Nta nyambara abami yigeze yambara. Nta cicaro ciwe kidasanzwe yigeze yemera. N'igihe bagiye kumufata, Yuda yavuze ngo uwonza gusoma. Mu yandi majambo, imyaka yose Yesu yamaze mwisi ariko arakora. Dufata ijya myaka 3
yamaze ko niyo myaka 3 yamaze ikome akora nta kibanza nta cicaro nta nyifato iza kumutandukanya n'abandi ariko yaraciye bugufi kugezaho n'igihe yaragiye gufatwa bamwe mu baganza ba Herode ba Pilato baguma biyumvira bati none uwo mwami w'abantu abantu birirwa bariruka inyuma ninde kubera iki nta cyamutandukanya n'abandi asaguta mizigo yarasanzwe none kimurabo musi hariho amadini cy'amashengera mwamujyamo ugasanga ari mu intebe atawunda yicaramo yasivye ntawunda yicara yasivye ntawunda yicara mu yandi majambo uca usanga n'izo ntebe zirivuga aho ziri aho zivuga uti mbega irya ntebe ko ikikujwe n'abandi mugigaragara ni yandi baca bavuga batirya ni ya revera ni ya musenyeri ni ya dadi ni y'umuvyeyi no kuri ivyo bintu mu ishengero ry'Imana ntibibaho rero nciye ariko pastor mweho mwishengera aho musengera nta ntebe ya pastor baguma babitsa ati oya nukuri nta ntebe y'umurongozi hari kuko uburongozi si cicaro si intebe uburongozi n'ubuzima ari bimwe byangombwa nagomba nshako ubunyene imbere ko turangiza umwanya uri kuratujana ego tuje ko kwico ivyo bintu byo kwitondera ivyo kwitondera mu burongozi tugiye aho nimva no kwisunga twari kujahisha ariko kubera umwanya reka twisunge mu gitabo Paulo yandikiye Tito icete Paulo yandikiye Tito igice cya mbere guhera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'icenda havuga ngo ivyo gushiraho abakuru b'ishengero mani majambo ivyo gutunganya uburongozi gushiraho abarongozi b'ishengero haravuga ngo iki ngo icyatumye ngusiga ikirete kwari kugira ngo utunganye ivyari bisigaye kandi mu gisagara cyaho cyose nguhashinge abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye aba ari umuntu ataboneka kumugayo mvereyo vya bindi vyitondegwa mu burongozi ngo aba ari umuntu ataboneka kumugayo afise umugore umwe gusa afise abana bizera bataregwa ko ari ibihumbu canke ibiganda kuko umuzezwa shengero akwiye kutaba kumugayo nk'umubwiriza w'Imana nyene kandi ntakwiye kuba udakugwa kwijambo canke usugurirwa canke umunywi wa vino canke umusinzi canke uwifuza inyungu mbi ariko abe ukunda gutanga indaro akunda ivyiza adahugumba agororoka yera yirinda agumye ijambo ryo kwizegwa rihura no kwigisha kwacu kugira ngo abone guhanura abantu no kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza ucumva yuko ivyitondegwa n'ubuzima nico twita mu Gifaransa caractère hariho ubuzima hariho ingano umuntu agaragarira abantu muri kwa kugaragarira abantu rero ni bwa buzima buza kubera icitegerereza abandi hanyuma muri bwa buzima buza kubera icitegereza abandi ucumva umutwe wabuje ngo nivyo gushiraho abakuru b'ishengero yandi majambo abarongozi ubwa mbere n'ubu buzima buremereye ngo abari umugabo n'umugore nta n'abagore tuzobijamo usanga n'abagore batajamo mugabo ngo babara abagabo urumva ngo bataregwa ko ubusembwa ibi nabiriye ngo umugabo afise umugore yizera abana bizera urumva bataregwa ko ari ibihumbu ngo umugabo ari umuntu yitonda umuntu ngo atagira umugayo yera agororoka ariko pastor kenshi dukunze kubona ngira ni satani abatera dukunze kubona yuko abakozi b'Imana usanga bafise abana bagorana bafise ingeso mbi mbega none niyo mpamvu umurongozi rero canke mu gikorwa c'uburongozi ubwa mbere ni ishusho y'urugo y'umurongozi aza kuzana mu ishengero ni ukuvuga ingene inzu yiwe imeze niko aza kwereka ishengero ucumva yuko babandi rero bagaragaramwo ya mabango n'ingabire si ngombwa ngo ufise ingabire canke ibango gucuza guhagara mu gikorwa c'uburongozi ni babandi guhera mu rugo bafise ico baza kuzana gusangira n'abandi hanyuma mucumva yuko si cicaro si intebe si izina ry'icubahiro ahubwo n'ubuzima buteye ubwoba bugaragaza igitinyiro c'Imana bugaragaza
la présence de Dieu ukubaho kw'Imana mu buzima bw'umuntu acazana n'imbere y'ishengero. Hanyuma ibindi byose muri za ngingo zifatwa hacaza gukora inama muri babandi bakwije bimwe byangombwa. Pastor ndabashimiye cyane kuko no munsi ibyo tuvuze byo agende umiwe tuzobandanya hanyuma nkuko nkunda kubivuga ni ikiganiro kikibandanya, ibibazo bishobora kubaho mugabo tuzogenda tugerageza kwishurana kandi twisunze biriya ndize ko mwemera zogenda dutahuza, hanyuma abantu ntibasubire gukinisha ikintu cyitwa uburongozi bw'Imana, ariko duce bugufi Kristo dutunganye, hanyuma umwe wese amukoreshe icyo yamuhamagariye mu ishengero ryiwe. Murakoze cyane pastor. Namwe murakoze cyane. Imana ibahezagire. Ufite ikibazo gishire muri commentaire canke ushikira na pastor, biroroshe kumushikira, tubandanye tuganira dukomezanya mu kwizera. None atanga nimero kugira kumbure nk'abantu kuko ari umuntu ashobora kurondera aciye ku nimero yawe. Inimero yoroshe ni 61 61 36 38 nubwo 61 36 38. Hanyuma arogira ikibazo imbere yuko ikiniganiro kibandanya arashobora kundondera tukayiganira ko, hanyuma tukanasenga n'Imana kuko Imana igenda ikorera muri twebwe iduhishura amabanga yayo. Murakoze. Yes, turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube.